nta kuntu Louis Marx ko umukenyezi aririmba nawe nyene yogira icakode. Uno munsi urabona abari mu masosiyete atandukanye hageze Louis Marx usanga bari hamwe. Usizi kumaze kugenda nka Louis Marx hatandukanye mu bare bitandukanye usanga ari abagore gusa bambaye imyambaro itandukanye. Turavuga ati natwe iki kintu turashaka kugikora. Why natwe tutokora kuri première dame natwe tugatora kijya gitenge. Rero ndashima ukuntu ashiye kubishikiriza abakenyezi nabo barabitahura ahubwo baca baransumba ahubwo kubitahura. Uretse ko rero twarimbye indirimbo kwabaye kwambara umwambaro umwe guhura ahantu hamwe tukicarana umva ko cari ikintu ciza. Uno munsi ico cyumviro cyatanguriye hasi mugabo kiriko kirakura. Ya urazi ikintu jewe mvuga yuko nshobora nko umukenyezi kurera umwana umugabo ni wamuha umwana amurere amasaha 28 nivyo kunda anaza kutanisha msambuo ariko umukenyezi arashobora kurera urya mwana agateka agakubura akamesa akagira vyose ariko umupapa gusa akagenda kurondera iyo ratio. Ariko ubu aho tugeze natwe bw'abakenyezi turashobora gukora ivyo bintu vyose kandi tukagenda tukarondera natwe tukazana iyo ratio. Nico gituma batwise amaboko igihumbi. Amaboko maremare urumva rero dukora vyose kandi ibintu vyinshi. Nagomba mbwira abantu bose bariko baradukurikirana yuko twaje gupresenter indirimbo Haguruka Mukenyezi. Ni indirimbo iri ku rubuga rwa amicaledesmusiciensduburundi wandika gutyo hamugaca wandika Haguruka Mukenyezi. Ni indirimbo nziza cyane gose kandi ifise n'amasanamu meza cyane. Kubganje sinoreka kudashimira Adijo, nkashimira Stein, nkashimira na Bright president wa Amicale. Nukuri barakoze igikorwa kinini kandi ciza cyane. Nico gituma rero tutoreka kubashimira ahantu hose tugiye gukora emission. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sababu nafsi sio Kristo, jambo sana kwa sisi kwa sana pasikia best of voice unapata ni kube drama. Inasemekana ni DRAMA, inasemekana ni drama band camera Raja Boja Town and Jamtare Burundi. Soke abakenyezi bubahwe. Karibu kani muri Boja Town. Merci beaucoup. Mwitwa gute? Ni Pam Queen. Ivuge neza nko je muntu ndarivuga Pam Queen. Pam Queen. Yeah. Okay, kazi kani muri Boja Town. Merci. Ibintu bitatu Pam Queen ukora mu gatondo vyutse. Bon, vyose ndategura umwana wanje akaja kw'ishure, ama nkategura icayi. Nkamu icayi umugabo nabi. Nawe uri umukenyezi uyemera. Ego. Like tujire muri Adijo. Yes, banze ndabaramutse. Ego. Ndabaramukije mwese uko muradukurikirana ariko kandi yaturushije vibe. Mwumva yuko abakenyezi tuguma tuvuga bukebuke. Ni Adijo nizeye ko atabindi. Okay, Adijo ninde ibintu bitatu ukora mu gatondo vyose? Adijo ni Adijo hama ikintu ca mbere nkora jewe mbyutse natsa telefone. Profile ya Adijo yishimira ko niki? Profile. Oh. Donc ndakunda ukuntu umeze c'est tout. Ndi umuntu iyo ndi mu bantu bategeza kuryoherwa. Oh wow. Jaja Janet. Yeah, merci. Welcome again, Boja Town TV. Thank you so much. Meze neza cyane. Sana. Okay. Kazi kani muri Boja Town. Merci beaucoup. Ibi bitatwashimiye muri Boja Town TV. Ya hasa neza hari amadrapo y'igihugu cyacu cy'u Burundi nanahishimiye. Ego. Ya ni mu bwami. Umukenyezi yemera rero. Meze neza. Meze neza cyane. Ibi bitatwara mu gatondo vyutse. Ya icambere ntangura gukora iyo mvyutse ntangura gushima Imana. Okay. Ya ingene yandamu kija mahoro. Okay. Hama ica kabiri mvyutse ca ntegura icayi, ica gatatu canja ku kazi. Imisi 6 neza na neza uno munsi turayikwije turavye indirimbo mwaso yitwa Haguruka Mukenyezi. Mwavyumviriyemo gute? Ya ni ciyumviro caje kivuye ku baturongora baravuga yuko ni ngombwa yuko abaririmbyi boja hamwe
baradushira hamwe aba profane n'aba gospel nkuko mwabibonye baca baravuga yuko dutegerezwa gukora indirimbo yicitiriwe umukenyezi. Rero nico catumye rero turirimba indirimbo y'itariki 8 ntwarane turayishira ku mugaragaro. Ni vyinshi twabonye muri rya ndirimbo, ni vyinshi twumvise amajambo menshi bavuga ati vraiment umunsi umwe gusa le 8 mars abagore vraiment muri yemera gose umunsi umwe mu misi 365 jours umunsi umwe gusa. Nico gituma natwe ujya munsi wacu umwe twitanga tukawukoresha neza kubera n'umunsi uza rimwe mu mwaka. Rero urumva yuko umukenyezi ahariho hose ategerezwa rero gufata ujya munsi nk'umunsi udasanzwe. Kumbure tuvuga ati indirimbo yafasha abaririmbyi bose gospel profile. Kubwawe kurimba n'abantu bakira profile cyangwa abantu bakina barimba gospel vyagufasha iki? Vyamfashije kubera vyanyegeje vyarashikanye ku rundi rugero kubera naririmbanye n'abandi baririmvyi hama bimpa kandi kumenyana nabo, bimpa kandi kuba hamwe mu rukundo, bimpa iyindi ntambwe connection novuga, binkura mu rundi ruhande binshira mu rundi. Nico gituma rero nabifashe neza kandi umuntu yatanze ico ciyumviro naramushimiye cyane, bimwe bivuye ku mutima kugeza none munsi. Jaja na commentaire ninyo waronse bivanye no kungena urimba gospel. Ya ndirimba gospel nivyo mugabo na profane nazo ziratandukanye, bivana na profane iyariyo. Indirimbo yo guhayagiza igihugu, indirimbo yo guhayagiza abakenyezi, indirimbo y'ugwaruka, simbona yuko hari ikibi na kimwe coba kiri muri iyo message. Adijo kumbure baba bashimye vibe yawe bakavuga ati ebana ubu rero ngoma yuko ukora featuring na Pami Queen yo kwitwa gospel cyangwa yo kwitwa profane bivana niyo ndirimbo uko imeze iyariyo. Indirimbo yose gospel bisigura iki na profane bisigura indi ya Pami Queen bivana na message. Ego bivana na message. Urabona message ni nyinshi. Ashobora kungira jeje ndashaka dufashanye indirimbo sivyo ndazi yuko aririmba profane mugabo rero ijya profane ifise message iyihe sivyo naje ni nkuko ntegerezwa kumukenera nkavuga ndagukeneye umfashe muri gospel nawe nyene ndazi yuko hariho ivyo yombaza ariko ndazi yuko bitobikirenga mugabo nuko ibintu vyose no gufashanya simbona agahaze koreka nagenda kumufasha indirimbo. Jaja reka ndakubaze commentaire mukomboze Lucifer yashize bavuga ati naho mudashobora gusoba muhagaze ingenda kivuge neza arajya bujya tanacyumve neza ngo naho mudashobora gusoba muhagaze ariko murashobora vyinshi abagabo tudashoboye. Big up sana. Niki kiwo ushoboye abagabo badashoboye? Ya urazi ikintu jewe mvuga yuko nshobora nko umukenyezi kurera umwana, umugabo ni wo muha umwana amurere amasaha 28 nivyo kunda anaza kutanisha msambuo ariko umukenyezi arashobora kurera urya mwana agateka agakubura akamesa akagira vyose ariko umupapa gusa akagenda kurondera iyo ratio. Ariko ubu aho tugeze natwe bw'abakenyezi turashobora gukora ivyo bintu vyose kandi tukagenda tukarondera natwe tukazana iyo ratio. Nico gituma batwise amaboko igihumbi. Amaboko maremare urumva rero dukora vyose kandi ibintu vyinshi. Umukenyezi yubahwe vraiment. Ego cyane. Commentaire wayakiriye gute? Iyo commentaire simbi simbi kubera umuntu nushobora kumucira igitekerezo ciwe kandi umuntu avuga uko avyumva nuko abibona. Yego. Merci beaucoup. Umeze bien. Ndashima kabisa. Nshaka kwanza kumunganira aho nyene cyane. Umva umuntu akubwiye ati ngo ari byo mushoboye mudashoboye ariko hariho nivyo mushoboye natwe tudashobora ahubwo kandi ibyo ngo badashoboye nivyo vyinshi. Ngo ibyo dushoboye twegera ibyo vyinshi ikintu kimwe gusa cyo nyene ncabonye ko tudashoboye. Ikihe? Ngo gusoba duhagaze. Ngo gusa nico tudashoboye. Ngo nico gusa ngo tudashoboye. Kandi narabonye n'indi commentaire bamushiriye ko ati ngo hari ababishobora. My God. Urumva ko yabanje kwanza dukeza tubwira ati hariho vyinshi mukora tudashoboye bamaboko igihumbi nushaka kubigereranya no kuboko kumwe ya Adijo ubwa mbere wumvise iciyumviro cyo ndirimbo wavyifashe mu gute? Je ndavuga nko mu ciyumviro
ndi mu bantu bashoboye kuciyumvira turavuga ati nta kuntu Louis Mars ko umukenyezi aririmba nawe nyene yogira icakoze uno munsi urabona abari mu masosiyete atandukanye hageze Louis Mars usanga bari hamwe usizi kumaze kugenda nka Louis Mars hatandukanye mu bare bitandukanye usanga ari abagore gusa bambaye imyambaro itandukanye turavuga ati natwe iki kintu turashaka kugikora why natwe tutokora kuri première dame natwe tugatora kijya gitenge rero ndashima ukuntu nashoboye kubishikiriza abakenyezi nabo barabitahura ahubwo baca baransumba ahubwo kubitahura uretse ko rero twarimbye indirimbo kwabaye kwambara umwambaro umwe guhura ahantu hamwe tukicarana umva ko cari ikintu ciza uno munsi ico cyumviro cyatanguriye hasi mugabo kiriko kirakura akumuri bavuga ati Louis Mars y'umwaka wa 2023 utandukanye n'indi myaka cyane kuko ugerageje kuraba paminiwe abizi twarafata akanya tugasangira mugabo nta mudu tuba dufise irimwo umwambaro usa canke ngo donc ugasanga turavyumvire gusa duhurire hanaka mugabo ugasanga nabagenzi musanzwe arabaririmbyi mugabo muri abagenzi mugabo cyabaye ikintu ciyaguye abajournaliste barimwo abakora ibindi bitandukanye gusa bari mu myidagaduro ico bita entertainment umva wacuba umugwi munini turategura n'ahantu turanavuga ati n'indirimbo iririmbwe nibaze ko ari ikintu kikozwe ugambere twiteze iki rero Louis Mars ya 2024 biriko birakura ndiko birakura uno musi shaka kuvuga ngo bizoba bimeze gute mugabo je ku ndoto zanje mbona umengo biri kuri donc sinzi urabona ko ubu defile yabaye hagati mu gihugu nizere ko natwe tuzoshaka kwipanga kugira aho hagati mu gihugu bizoba bitegekanijwe dushobore kuhashika ndabishije amaso ndabona umengo bizoba ari ibintu binini cyane nibaze yuko twiteze neza na neza yuko abakenyezi cyangwa abaririmbyi b'abarundi bagiye kugaragara neza mu ma event atandukanye y'igihugu nico twosaba uwo wese kumva yuko uri kurakora igikorwa cy'igihugu nawe barumva yuko witayeho igihugu cawe na wa undi umva yuko ashaka ico yogufasha yoronkaho agukura uno munsi twarabonye abaririmbyi bari muri amicaledesmusiciensduburundi bavuga ati tugende dufashe natwe twubake stade kugira ibintu bigende neza umva kijya gikorwa n'icy'igihugu bakabona nawe uritanzemwo biba ari ibintu byiza uno munsi première dame turashaka kumubwira ati turakene mubonano nawe urabona yuko natwe twitwararitse ibikorwa vyawe kiba coroshe cyane kubona ati bajya barabikoze bafite n'ahantu babarizwa ubu ntitukira umuntu umwe ubu turi umugwi ushaka kuturondera merci beaucoup kumbure ndakubaze akabazo kanyuma kavuga ati umuziki ndundi ubuziki kugira utera imbere umuziki ndundi kugira ngo utere imbere je nibaza yuko iterambere ari umwe wese uko abibona kuko uno musi ushaka kuvuga yuko umuziki ndundi utari kuratera imbere peut-être ntubuzi aho kwanza wewe watanguye kugira umene ko wateye imbere uno musi hari uwari aha ubu ashaka kuvuga ati uno musi ndafise ukuntu nshobora kwideplasa ndafise ukuntu ushobora gufungura gatatu ku munsi ejo bitari bimeze gutyo rero uriko aravuga ko ntaratera imbere ahubwo ntaratera za ntambwe ziba zikenewe mu buzima kugira ushike aho ubukeneye gushika merci beaucoup ndagushimira Pami Queen umeze bien umeze neza hello guys ndasavye yuko ndonka manager c'est vrai like twinjire kwanza kuri ico kibazo ca mbere why ushaka manager bon ndashaka umunagari ibikorwa byanje birafasha gusumba kuburi korakora uri wenyine kwa nini kumwambia bwana mkubwa manager bon ndakeneye n'undi akote yiwe okay ni kiye kintu ubona yuko adashobora gukora ari umwe oya nta kintu novuga ko udashobora gukora ariko gusa akenshi imitwe ikoranye donc hariho nk'ama ide yova ku bandi donc kenshi ari byiza iyo mukoze nka team gusumba uri umwe canke muri babiri ukironka message ya collabo wavyifashe mu gute message ya collabo indirimbo y'abakenyezi bon nabimenye mu bambere kuko ucyumviro cyavuye muri amicaledesmusiciensduburundi sanzwe ndimwo donc nabimenye mu bambere twari kumwe mu organisation yavyo turondera abaririmbyi kazi abana bariya donc novuga ko cyari cyumviro cyaje kandi kiba cyiza ego abaririmbyi bose mwakeneye gushira mu ndirimbo bose mwarabaronse
Cyangwa ariho bavuga ati bana je ujya genda umustar. Bon, nantuka mwarabonye ko la majorité babonetse. Abatabonetse nabo nibaza ko ni kubera ko bari bafite ibindi bintu cyangwa bari bafatiriwe. Abarivyi batatu baguteye ubwoba igihe muri ko murakora record. Nta numwe. Bose wabonye ko ubashoboye. Bon, nta bintu byo gutera ubwoba byarimo kuko deja twari hamwe. Nimba ari refrain y'indirimbo twayitoreye hamwe. Donc yarazana idée yakazana idée ugasanga dushize idée hamwe. Uvuga yuko nta kintu nakimwe cyagiteye ubwoba cyarimo. Niwe muririmbyi waciye wishima wari wifuza yuko muzosanyira microphone muri ko muragira record. Hama ico gihe vyarashitse mugakorana. Bon, ni benshi cyari nka Jaja par exemple ni bwo bwa mbere ndimo. Bisha wambe utayimba gospel umwaka. Zima nyimbe gospel. Okay. Hello, bwa mbere ndonenda muzi ku masanamu mu ndirimbo ziwe ku makazo so bitandukanye. Ngabo uyu munsi twashoye kubonana turakorera hamwe donc byari ibintu byiza. Amezi 11 turakura sohora. Vyavyuye kuki? Apana 11 nawe. 6 mois. 6 mois. Ego. Okay. Bon hari habaye hota gatoya kuko navuga ati reka nitonde sho kubaha indirimbo bisa amasanamu. Okay. Reko ndabona gusa kandi kurekura audio canke video lyrics menga sindi ndavuga ati reka nitonde mugabo nzoba ikintu kimeze neza. Ni iki kintu wishimira kuba umuririmvyikazi? Yo ni byinshi cyane vraiment ni ibintu bimpuza n'umuryango. Donc urabona uraronka famille zindi inyuma atari ge famille yindi y'amaraso biratuma umenyana n'abantu benshi batandukanye. Donc harimo avantage nyinshi cyane. Ndagushimiye cyane kwa Mukwini. Ya nagomba mbwira abantu bose bariko baradukurikirana yuko twaje gupresenter indirimbo Haguruka Mukenyezi. Ni indirimbo iri ku rubuga rwa amicaledesmusiciens wandika gutyo hamugaca wandika Haguruka Mukenyezi. Ni indirimbo nziza cyane gose kandi ifise n'amasanamu meza cyane. Kubwanje sinoreka kudashimira Adijo, nkashimira Stein, nkashimira na Bright president wa Amicale. Nukuri barakoze igikorwa kinini kandi ciza cyane, nico gituma rero tutoreka kubashimira ahantu hose tugiye gukora emission. Reka rero ndabashimire mwese mwamaze gukanda subscribe cyangwa s'abonner kuri YouTube channel yanje ya Buja Town TV. Urashaka kunita ko Drama DRAMA ni drama stalker.